Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye kandi fate kano kanya ndabaha ikaze kuri televiziyo Tanganyika, ndabaha ikaze mu kiganiro gifisa intumbero yo kumenyesha abarundi ibikorwa vyiza byo kuberanguka mu gihugu, ibikorwa biva bifise ingaruka nziza ku iterambere ry'u Burundi. Kuri uno munsi turi kumwe umutumire nawe ni umuhuza bikorwa w'imigambi ine ikomeye ikiraranguka mu Burundi mu gisata co kugiza umuyaga nkuba. Turaza kumuha akanya yidondore anatubwire vyinshi kuri iyo migambi. Nitwa Cedric Arakaza, ikaze neza ku televiziyo Tanganyika. Tudatevye reka tumuha akanya yidondore anatubwire vyinshi kuri iyo migambi. Nitwa Engineer Ezekiel Bagayo Witunze, nkaba ndi umuhuza w'ibikorwa w'imigambi ine. Muri iyo migambi ine hakaba harimwo imigambi itatu yo kwakira no kugwiza umuyaga nkuba, ariko harimwo n'umwe wo kwiragiza mu bene gihugu. Mwotubwira vyinshi kuri iyo migambi ine mubere muhuza bikorwa n'ingaruka nziza ku iterambere ry'u Burundi. Iyo migambi ndi umuhuza bikorwa wayo nkuko narinda bivuze ni imigambi ine. Harimwo umugambi umwe tumaze guheza, uwo n'umugambi wiswe Rusumo Force, ukaba ari umugambi wo kubaka umuhora w'umuyaga nkuba uva muri Tanzania, ukaba ufise ibirometero 161, ukaba ufise n'ibituro bibiri. Igituro kimwe kiri i Muyinga, ikindi gituro kiri i Gitega kandi kinini cyane. Umuyaga nkuba rero uri kurava ku rugomero ruri aho mu Rusumo Tanzania, ugaca ku gituro kiri mu Rwanda, hanyuma tugaca dukuraho umuhora uza ugashika i Gitega. Niho rero duca tuwushira mw'ihuriro ry'umuyaga nkuba ry'u Burundi bwose, uri ngaha mu Kigobe aho dukunda kwita kuri Gare du Nord. Uwo n'umugambi wamaze guhera, ubu turakira umuyaga nkuba amamegawati 27 aharimwo mu gihugu. Uyundi mugambi ni umugambi wo gufatanya imihora y'u Rwanda n'u Burundi. Uyu mugambi ukaba ari kubaka umuhora ungana ibirometero 80 kuva ku rubibe rw'u Rwanda ugaca Ingozi tuhashira igituro gishobora kwakira no gutanga umuyaga ungana na megawati 20. Hanyuma tukadutera tuza Igitega, tugaca tuvanganya na wa wundi uvuye muri Rusumo tukwiragiza mu gihugu. Uwo mugambi rero uri kuragera kure, ugizwe n'amapirone zirya nkingi ducisha kw'insinga zishika 214, kandi zose turiko turaheraheza ku buryo mu mpera z'ukwezi k'umunani tuzoba tuwuhejeje. Hanyuma tuce dutangura kugerageza kushira mu muyaga nkuba. Uwo muyaga nkuba rero uzoca ufatana n'umuyaga nkuba wo mu Rwanda, ariko kandi umugambi ugera kure kuko u Rwanda narwo ruca rufatanya na Uganda igaca ifatanya na Kenya igafatanya na Ethiopia. Muri Ethiopia naho hariko harategurwa urugomero ushobora gutanga amamegawati 6,000 ya Renaissance. Vyumvikana ko tuzoshobora kuronkako umuyaga nkuba uvuye muri Ethiopia ukadushikira ngaho mu gihugu uciye muri ivyo bihugu vyose, kuko igihugu cyose cyarashoboye kubaka umuhora wacu, natwe tugenda tudoma ku gihugu ca nyuma umuyaga nkuba ugacucika ngaha. Kandi umuhora twubatse urafise ububasha bwo kwakira amamegawati 200. Uwo muhora mwubatse n'ufise ubushobozi bwo kwakira amamegawati 200 canke uzova muri Ethiopia uzobongana gute? Nizo megawati 200 canke izo megawati 200 n'ubushobozi bw'uwo muhora? Mu vy'ukuri umuyaga nkuba kugira ushike mu gihugu cacu bivana nuko tuzoba tukeneye. Ntibisigura ko izo megawati 200 ari zo zidushikira umwanya wose. Mu gihe dukeneye 50 nizo zizoza, mu gihe dukeneye 100 nizo zizoza. Mugabo ku rugero rwa nyuma turashobora kwakira 200, ariko urwo rugomero rwo muri Renaissance urumva ko ruzotanga umuyaga nkuba mwinshi. Ubundi uzoba uri kuraja mu bindi bihugu, Rwanda, Kenya,
Uganda n'ahandi. Twebwe mugabo ku rugero rwa nyuma turashobora kwakira 200 kandi 200 ni umuyaga nkuba mwinshi cyane. Uwundi mugambi ni umugambi wo kubaka umuhora udufatanya n'igihugu ca Kongo. Uyu mugambi ukaba ufise umuhora w'ibirometero 80 kuva ngaha mu Burundi gushika ahitwa Kamanyora muri Kongo. Uyu mugambi rero urafise n'igituro kinini cyane kizoba mbere igituro ca mbere c'umuyaga nkuba kinini ngaha mu Burundi kuko gifise ububasha bwo kwakira umuyaga nkuba w'amamegave ashika 160. Nico gituro ca mbere rero gifise ibitransformateri bibiri binini ni igituro kizoba ica mbere ngaha muri gihugu cacu kandi ico gituro tukigejeje kure mbere turamaze no kugira mateste turamaze kukigerageza tugejeje kure ku buryo hazogera nko mu kwezi kw'indwi mu mpera z'ukwindwi tuzoba tumaze guheza kugerageza. Uyu mugambi ufatanya imihora ya Kongo n'u Burundi ushigikiwe ni banki ya Afrika BAD kandi ukaba ushigikiwe ni banki y'Abanyaburaya Union Européenne. Hari uyundi mugambi rero umugambi ukomeye cyane umeze nk'ubutandukanye gato niyo yindi migambi itatu mpeje kubabwira kuko iyo migambi itatu mpeje kuvuga yoyo izana umuyaga nkuba igasuka umuyaga nkuba mu vyuma dufise umunyagihugu ahari ntashoka abimenya. Ariko hari wundi mugambi turiko turakora wo gutanga umuyaga nkuba mu bice bingana 36 harimwo n'amakomine 21 atari bwigire aronka umuyaga nkuba. Uyu mugambi rero ni wo gutanga ni wo kubaka imihora mu bene gihugu hagati mu makomine no mu ntara tugaca tugira ko tugatanga amakonteri ku mwene gihugu ku buntu. Umwene gihugu ico akora ni gutunganya amatara yo mu nzu we gusa twe tuvaho tumushikirije byose kandi ku buntu. Mbere ubu aho tumugambi tubugejeje turamaze kwakiriza amatara abene gihugu batari bake kandi barabishima. Ahantu babwira nk'amakomine ya Musongati, amakomine ya Ndava, amakomine ya Nyarusange, tubabwira imuyinga hitwa Karongwe, ahitwa Gasave, ahitwa Muramba, Giteranyi, aho hose dusanzwe ariko baraheza. Aha mu Kabezi turiko turaheza. Abene gihugu baranezerewe cyane kubera yuko nta buryo biriko bibasaba, bisaba amahera yo kwiyandikisha gusa amafaranga 600 yonyene. Mu iterambere ry'u Burundi nakaye karushe imigambi ifise. Iyo migambi ifise akarusho kanini ku iterambere ry'igihugu. Ku mugambi nahereye ko twababwiye amaze guhera ni umugambi washoboye gushira mu gihugu ama megawate 27. Ivyo bituma ryacikagurika ry'umuyaga nkuba rihagarara kuko muribuka ko hahora hariho icikagurika hajya bwaba ari ubukene bw'umuyaga nkuba. Ubu rero uwo muyaga nkuba maze kujamwo ntasubira kuba icikagurika. Ivyo bica bituma abene gihugu ku migambi yabo baharonkera akarusho. No guha akarorero nko ku bantu bakora imyuga ikoresha umuyaga nkuba nk'abasuderi. Iyo umuyaga nkuba wacitse uwo munsi ntibakora kandi baba bahombye. Abubatsi baba bahombye. Ariko kandi abantu bafise nk'ibitaro, abantu bakora ibintu bijanye n'amagara y'abantu, umuyaga nkuba utahari bashobora kumererwa nabi kubera yuko hari ivyuma vyinshi bikoreshwa n'umuyaga nkuba. Kandi muzi neza ko ibitoro bitoroshe kuronka mu buce butandukanye. Ubu rero abanyamyuga bakoresha umuyaga nkuba bose muzi, abo kumwa mu masaro de coiffure, abasudira,
abakora ibindi bintu byose bitandukanye ni byinshi bikoresha umuyaga nkuba ubu bariruhutsa. Mbere hamwe twaciye n'ababayeri batanga uburyo baragiye bararaba baravugana n'abenegihugu basanga abenegihugu barashima barakenguruka. Mbere ivyo byarashoboye kushikirizwa n'abaturongoye ku rwego rwa Regideso. Umuyobozi mukuru ico kiganiro aramaze gwitanga cyane. Mbere ndibaza ko nabwo bimwe muzohaca kugira ngo abereke yongere ashikirize ubwo burusho, kuko ino migambi naho ndi umuhuza bikorwa umuyobozi mukuru ni wasanzwe ayirongoye kandi ayizi ko byinshi cyane, ni nawe yatumye dushobora gushika hatugeze no munsi. Ibyo ibikorwa by'iyo migambi ne bizorangira ryari, ndetse bizosigura urundi bwungutse umuyaga nkuba wabungana gute? Iyo migambi yose ine isa nuko igira irangire duce dutangura uyundi mugambi turi mu ntango zawo. Umugambi kumbure ndaje kubabwira ni umugambi uzotanga umuyaga nkuba mu bice canke mu burere butandukanye bungana n'igihumbi n'amajana 4, ariko iyo migambi ine yose turayirangiza uno mwaka. Umugambi wa mbere waraheze, warashoboye kuduha kunguko ka megawati 27. Umugambi ugira kabiri ni uyu mugambi uzokora umuyaga nkuba wo muri Kongo. Urugomero uzowukurako ruriko rurategurwa, ariko biheze tuzoshobora kuronka amamegawate ashika 70. Umugambi ugira gatatu ni wa mugambi ufatanya imihora y'u Burundi n'u Rwanda. Iyo mugambi rero tuzohanahana umuyaga nkuba, no kuvuga umuyaga nkuba dufise mwinshi mu Burundi tuzorungikira ivyo bihugu kuva ku Rwanda kugenda kujya nababwiye, kuko hagati y'ivyo bihugu haba hariho icuma giharura umuyaga nkuba. Twebwe turungitse baraturiha, baturungikiye turariha. Rero kubw'ivyo muri iki gihe tugikeneye cyane umuyaga nkuba, twebwe umuyaga nkuba dukeneye uri munsi ya megawati amajana 2 wose tuzoshobora kuronka atangorane. Bituma rero abantu babagwiza tunga ku buryo mu gihe bazoreko barazana amahinguriro n'ibindi bikorwa bikonera umuyaga nkuba, niko tuzoza twakwega mwinshi mu gihugu c'u Rwanda n'ibihugu byose bifatanye gushika muri Ethiopia. Umugambi ugira kane wowo ugira karusho, mwene gihugu abona karusho ubwo nyene, kuko tumaze kubaka imihora y'umuyaga nkuba dusiga dushije ko ni konteri aca yatsa akarusho aca kabona ubwo nyene, kuko haca habona. Mbere turashiramwe n'amatara yo kwibarabara, habaye abene gihugu usanga baryohewe, bamwe bicaye hanze baraterama atabwoba. Uburusho rero buca bubonekana cyane cyane kuri umugambi, buca akarusho gaca kaboneka ubwo nyene ku mwene gihugu. Muri ubwo buce butari bwigere bujamwe amatara, hariho imyuga mbere myinshi ikivuka itahora iri muri ubwo buce. Abantu bacaronka ivyo bakora, insyo zisya n'ibindi bice biboneka muri ubwo burere, iterambere gace riboneka vuba cyane kubera umuyaga nkuba wamaze kuhashika. Ego Uburundi ni kimwe mu bihugu bifise ubutare bwinshi cyane, ariko dufise ikibazo cy'uko ubwo butare butimbwa bivuye ku muyaga nkuba udakwiye dufise. Tuvuge ko iyo migambi niyamara kurangira Uburundi buzaba bufise umuyaga nkuba ukwiriye bwo gushobora kwima ubwo butare, hama dushobora kwiteza imbere nk'ibindi bihugu byagiye bitera imbere bivuye ku butare. Ico ni kibazo cyo kwishurwa ku rwego rwo hejuru kindenge, ariko ni kimwe mu nyishu, kuko kugira bashobore gucukura ubutare nuko tuba twahashikanye umuyaga nkuba. Ndabaha akarore kuri uwo muyaga nkuba tuzoba dukwiye kuri Renaissance, n'umuyaga nkuba wundi ugiye kubakwa mu minsi iri imbere uzohuza Tanzania n'u Burundi. Iyo yose urumva ko ari ifise ububasha bunini cyane, ku buryo nizera neza ko ibyo vyuma bico kubura umuyaga nkuba byoshobora gukora ku bw'uwo muyaga nkuba. Ariko ni ikintu abahinga bateza gutegura neza, mbega ubwo butare bukeneye ibimashini bicukura, bikeneye
umuyaga nkuba ungana gute. Ico rero kimaze kumenyekana niho duca tugaruka tukaraba mu gihugu mbega imihora yose turashobora kuronka umuyaga nkuba ukoresha ivyo vyuma tugasigara n'uwo dukoresha. Ariko muri iyo ntumbero yo kuzana umuyaga nkuba mwinshi birashobora gutuma dushikira n'ingoga ubwo rwego rwo gucukura ubutare. Ego mu kazi kanyu ka misi yose ni zihe ntambamye mukunda guhura nazo? Muri ibi bikorwa byo kuba umuhuza bikorwa intambamyi duhura ntizibura nk'ubuzi bwose, kubera yuko muri aka kazi nobaha akarorero turatanga umuzibukiro aho dukorera, kandi gutanga umuzibukiro ni ibintu byitonderwa cyane, mbere bigafata urutonde rudasanzwe kugira ngo amahera y'igihugu ntahave yononekara. Muri urwo rutonde rero iyo rumeze nk'uruko rurateba, umwenegihugu arashobora gushavura akatubuza ko tubandanya dukora mpaka tumanje kuriha. Iyi ni ntambamyi dukunda kugira, hariho ibikorwa tudashobora kurangura tudahawe uruhusha n'abatanga uburyo. Uwo mwanya rero wo gusaba uruhusha rw'abatanga uburyo tuba turiko turatakaza umwanya wo gukora. Hariho igihe biteba n'igihe binyaruka. Iyo rero bitevye hariho umwanya tuba dutakaje, nayo icitubera intambamyi. Nirihe tandukaniro hagati yanyu na Regideso? Nta tandukaniro hagati yacu, hagati y'iyi migambi na Regideso rihari. Twebwe turabakozi ba Regideso kujya kwa bandi bakozi bose. Tukaba turongowe n'umuyobozi mukuru n'abandi bayobozi basanzwe barongoye Regideso. Ariko kandi ibyo dukora, uburyo dukoresha bukaba butangwa, igice kinini ni banki ya Afrika canke ibanki y'abanyaburaya. Novuga cyane cyane kuriha ivyuma dukoresha, kuriha n'abubatsi mpuzamakungu bubaka ivyo bintu, uburyo bukaba butangwa n'ayo mabanki abiri ya Afrika hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Ariko kandi Regideso nayo irasahiriza cyane mu guhemba abakozi, nubwo nayo niyo n'abarongoye amabanki hari ico baterera kugira ngo bashobore guhemba abakozi. Ariko kandi n'amahera y'umuzibukiro waho dukorera akaba atangwa na leta y'u Burundi. Urumva rero nta tandukaniro rihari, natwe dusanzwe turi abakozi ba Regideso kujya bisanzwe. Ego reka mfata akanya ndabashimire ku uwo muco mutanze. Ndibaza ivyo mutubwiye bitumye abarundi bagenda batahura byinshi ku bikorwa muri ko murarangura, ndetse n'ingaruka nziza z'ibikorwa muri ko murarangura ku gihugu. Ubw'ivyo ku izina rya televiziyo Tanganyika reka ndabashimire. Reka mfate kanya namwe ndabashimire ku mwanya mwaduhaye, mwahungukiye byinshi muri kino kiganiro. Mwari kumwe nanje Cedric Arakaza. Reka ndababwire ati tuze duhure wundi munsi mu kindi kiganiro. Murakoze cyane.